twese dufise uko turemwe kandi dufise ico twaremewe. Turi abantu ariko turi abantu batandukanye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanze ingabire zitandukanye. Ingabire ifatanye n'inyenyeri yawe. Ni gute rero umenya ko inyenyeri yawe ikomeye kuruta iz'abandi? Ikaze kuri G4G, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bimenyetso bizokwereka ko inyenyeri yawe isumba iz'abandi canke inyenyeri yawe yaka cane kurusha iz'abandi. Rimwe rimwe utaruzi canke waruzi ariko wahora ubibona bikagutera kwibaza impamvu biba. Ariko ico womenya co mu buzima tubayemo canke uko tubaho buri munsi nta kibera ubusa. Buri munsi ikintu kigushikiye uzohore wicara wibaze impamvu cakubayeko n'impamvu bigenda uko biriko biragenda. Haba hari impamvu vyinshi inyuma. Uyu munsi rero reka turabe ivyo bimenyetso, nawe niwisanga ufise ivyo bimenyetso uzomenya yuko inyenyeri yawe ikomeye cane kurusha iz'abandi bantu, canke uri mu mugwi w'abantu bafise inyenyeri zikomeye cane canke inyenyeri zaka cane kurusha iz'abandi. Ikimenyetso kikwereka ko inyenyeri yawe ikomeye kurusha iz'abandi ni kwa kundi ugenda ahantu ari ryambere ukabona urakunzwe, abantu barakwitaho kandi ari ryambere muhuye, ugasanga baragukunda, utari n'umusitari canke umunyamafaranga ariko ugasanga abantu bashishikajwe no kuba kuvugisha, bashishikajwe no kumenyaho vyinshi, ugasanga nyene bariko baraguha keya. Washitse ahantu muri groupe y'abantu kandi abo bantu muri benshi mugabo ukabona wowe abantu bariko bahitamwo baba bakuvugisha bava ngo uyu nawe ninde ngo niba, ugasanga abo bashishikajwe no kukumenya no kukumenya. Ico gihe iki ni ikimenyetso kikwereka yuko inyenyeri yawe ikomeye kuruta iz'abandi bantu. Ikimenyetso ca kabiri kizokwereka ko inyenyeri yawe ikomeye canke yaka cane kurusha iz'abandi ni hahandi ubona abantu bashaka kwicara iruhande yawe canke kuguma iruhande yawe. Waramaze kwibaza impamvu iyo uri mu bantu benshi hanyuma wewe ugahitamwo ahantu wicara, hanyuma wabona haheze akanya abantu batanguye kuza iruhande yawe bicaraho, ugasanga uko umwanya ugenda niko abantu batera baba benshi, wasanga uzungurutswe n'abantu benshi kandi ari watanguye kuhicara mu gihe utari bwahicara ata muntu n'umwe yari ahari. Ico kibazo uramaze kucibaza canke biramaze kukubako? Nimba iki kimenyetso kimaze kukubako mu buzima, niba mwagiye ahantu ugasanga muri abantu benshi muhagaze ahantu mugabo ukavuga ati bon ndarushe canke reka nje kwicara hari ahantu ukaja kwicaraho, hama ukabona abantu bariko baraza hagatangura kuza umwe hatangura kuza wa kabiri, ugasanga bamaze kuba benshi mu my group, mugabo uwundi yabikora agenda kwishira ku rundi ruhande ukabona nta numwe amukurikiye. Ahamenya yuko inyenyeri yawe nawe yaka cane canke ikomeye kurusha iz'abandi bantu. Ikimenyetso ca gatatu kizokwereka ko inyenyeri yawe ikomeye kurusha iz'abandi canke yaka cane kurusha iz'abandi ni ca gihe uvuga ibintu abantu bakakumva. Hariho abantu bafise inyenyeri yo gutwara, ndavuga kuba abashefu mu bintu. N'abantu iyo bahagurutse kuvuga abantu babumviriza bakabatega amatwi kandi abantu usanga bakurikirana cane. Nawe niwibaze impamvu bigenda gute abandi bahaguruke bavuge ikintu canke bavuga ibintu bizima vyubaka kurusha n'ivyawe, hanyuma abantu ntibabiteho canke ntibabahe umwanya wabo, ariko wowe wahaguruka ugatangura kuvuga abantu ukabona bose bariko barakumviriza, rimwe na rimwe bakagukomera n'amashi atari uko wavuze ibintu bikomeye cane kurusha abambere, ahubwo ugasanga bashimwe n'ivyo bavuze mugabo ukabona abantu baragushigikiye canke abantu bariko barakumviriza. Naha nawe nivyashika uzomenye yuko ufise inyenyeri yaka cane canke inyenyeri ikomeye kurusha iz'abandi bantu. Ikimenyetso ca kane kizokwereka yuko inyenyeri yawe yaka cane canke ikomeye kurusha iz'abandi ni kwa kundi ukora ikintu ukabona kirakunda canke ukora ibintu ukabona birakunze. Handi usanga umuntu akora ibintu nawe wabijamwo ugasanga mu minsi mike biriko bigenda neza kumurusha. Kwa kundi usanga ari nk'umuntu akwinjije mu ndandazwa ugasanga ati ibintu bigenda kunuko, wowe wabijamwo inyuma y'iminsi mike canke inyuma y'amezi make ugasanga uriko wunguka gusumba naho ndi yabikwinjizamwo, canke ugasanga wowe uko ubikora nta nguvu nyinshi ubishiramwo, mugabo yabishiramwo inguvu nyinshi ugasanga wewe ni uriko uraronka inyungu nyinshi. Sivyo kudandaza gusa, ibintu vyinshi usanga umuntu ajamwo canke abandi bamutwaramwo ugasanga wewe biriko birakunda cane, ugasanga abandi ingorane bahura nazo ugasanga bibagora ariko bitanakugora. Naha naho uzomenye yuko ufise inyenyeri
yaka cane mu byo bintu canke ikomeye kurusha ibindi bintu. Sinzi ko urabona no ahantu ubaye uzumva ngo urya muntu ikintu cyose ngo akoze ko gihinduka ngo zahabu, urya muntu ibintu bigiyemwe ngo hashaka bija ku murongo. Aho rero cumenya yuko inyenyeri yawe ikomeye kurusha iz'abandi. Ikimenyetso ca gatanu kizokwereka ko inyenyeri yawe yaka cane canke ikomeye kurusha iz'abandi bantu ni kwa kundi hura n'umuntu iryambere canke hura n'abandi iryambere ukabona barakwizeye cane kurusha n'abandi bantu, ugasanga wewe n'iryambere bakubonye murahuye mugabo ugasanga bariko barakwizera, bariko bakubwira ibintu vyabo canke ugasanga bariko banaguha n'ibintu vyabo ngo bafate canke babikire, kandi wewe batazi yuko uri n'umwizerwa, batazi yuko uri n'umusuma, mugabo ukabona muri benshi bahisemwo wewe. Rero niki ni ikimenyetso cerekana yuko iyi nyenyeri yawe yaka cane, aho ugeze iboneka itinyegeje kandi yaka kurusha iz'abandi bantu. Ibaze impamvu umuntu yotuma akwizera kandi ari iryambere muhuye. Umwana w'umuntu wenyene kugira kwizere ni mpaka ubanze kore ibintu bimwereka yuko uri umwizerwa, ariko hari igihe ugenda ahantu ukabona umuntu arakwizeye ata mpamvu n'imwe ihari. Iki ni ikintu cerekana yuko inyenyeri yawe yaka cane canke ikomeye kurusha iz'abandi bantu. Ngibi ibimenyetso bizokwereka yuko inyenyeri yawe ikomeye canke yaka cane kurusha iz'abandi. Ibimenyetso nimba bazokibona mu buzima, menya yuko inyenyeri yawe idasanzwe, inyenyeri yawe ari y'agaciro cane. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift. Mbashimira ko mubandanya mukora subscribe, hama bipfuza gutanga commentaire nazo muzitange kugira ngo tumenye ko turi kumwe umunsi ku munsi. Murakoze cyane.